jewe iyo ndiko ndihweza ikibazo c'u Burundi cuno munsi ndirinda kuvuga waha niho hari babi hariya niho hari beza jewe ndemeza yuko uyu wovyihweza neza abenshi nk'umuri sinovuga bose mugabo icatumye tugeraho tugeze uno munsi ukirondeye wosanga kiri henshi ikiri hano mu Burundi muri twebwe abarundi kuko igihugu nici wacu igihugu ego nivyo twarikukiye kuva mu 1962 abazungu bitwa ko bagiye atacu bagisubira kuturaba ko gufata ingingo uko bahora babigira bagikubita badata ibimoko mugabo hamaze guhera imyaka irenga 50 kubwo muvuga yuko abazungu ari bo bononye kenshi hariho ibyo usanga ari byo mugabo ntushobora kuvuga ngo bajya niyo bambujije kubandanya jewe ndemeza yuko uruhara runini rwacu byinshi nitwe tubwiza kubikora nico ituma niyo bariko baravuga ivi vya dialogue by'ibiganiro jewe ndi mu bantu ba mbere bavuga yuko ibisigaye inyuma yuko habaye ibiganiro hari yarusha inyuma ya Mandela inyuma ya Nyerere inyuma ya Zuma jewe nta wundi mbona azogira ibitangaza bisumba ivyo Mandela yagize umwaka uraho mbere je haro nibaza nti igitangaza n'icaba tukirindiriye gishobora kuzuva mu barundi nyene haye mu bashingana y'abarundi je jambo bushingana ndagemera gose cyane kandi simbona igituma ntogemera kuko ni jambo rishigikiye kuri kahise kacu jewe naratiwe sindabideha kandi sinatiwe ku buryo bw'ubu natiwe kujya kwa kera barashigikiye ndatirwa baramfatisha intahe narabonye ivyo ari byo ndazi ivyo ari byo nico ituma nkubwira yuko nuno munsi bishoboka yuko abashinga ntebe b'abarundi bafata mu minu iki kibazo ikigoye ni bande bo bigira bariho kubganje ingorane bafise ngira ngo nukutaronka aho babivugira canke hari naho babitinya kuko hari igitsure kinini cyane muri iyi minsi ikindi naco haraho bibwira bati reka twanze turindire mugabo nari ingorane nshangira nuko uko tuguma turindira niko ibibazo biguma bigwira